gushika yaho jewe nshaka kwiyahura kubera umuryango wari wantaye abo tuvukana bose baravuga ati ubu tuvukana twe turamuhevye nabibi umuryango wanje wose uravuga ati ubu muntu twebwe turamuhevye kubera je narakora akazi nkoza akazi nkaronka amahera bakavuga ati none we gukora akazi ko ukwezi ushobora kuronka ngomba amajana 8 ku kwezi akaba atakintu na kimwe uri marira ukaba tubwiye kugira ngo wubake inzu kugira uzana umugore bikanga wewe biva kuki bavuga ati twebwe turaguhevye turagusezeye nuzomenya yuje je ndavanga ndaje Makamba ndavuga ati je ndagiye kuyahurira hariya ndagiye kurondera umuti maze gushika ngaha naciyenza gukora ngaha kwibarabara ryo 8 kubera naho ndi umumekanisye cyose ndabiheba umuryango uravuga ati wewe nta kintu na kimwe uzotumarana ngaha ibyo ukora byose nta kintu na kimwe uzokora kwaje mama wanje yari yafuye ngo ufise imyaka 2 ntabwo nigeze mbona neza hama rero azanye ubundi umugore papa wa kabiri Andera cyangenda gukurira kwa bibi nkuriye kwa bibi uvuga cyane ivy'Imana yakoze iyo nkuru yiyo wakuriye hose nikenewe ivy'Imana yakoze kugira ushike hano n'ivyahindutse nyuma yaho Imana yaragutabaye gushika hano ntiwiyahura nivyo dushaka je nshise ngaha akwera Imana yarantabaye waravuze ati hari umuhungu agomba kwiyahura ndaza ngaho uransengera birahera hama rero maze gukizwa ngaha n'umuntu nanwa inzoga cyane naraboregwa nkagomba gusambana abagenzi banje bose bakambwira ati bakanterefona turi he tugenda hana bakaca bangurira Amstel imwe canke zibiri bamaze kumiza Amstel zibiri nimba n'abafise amahera nimba amahera yose n'abafise mu nzu nashange narayazana yose makaheze maze gushika ngaha rero guhera mu kwezi kwa kabiri gushika n'isaha n'aya mango napfuye guhonyora ngaha gusa mwese ngo ndavuga ati man je ndakeneye maro ntabari kugira ndako no sahugarukana igikundiro mu muryango guhera iyo saha nakakanya senasuye kunwa inzoga nubu nta nzoga ndanwa nubu abantu iracabatangaza ukuntu nubu baguma bavuga ati none wampungu kweri koko kutakimubona ubu yarahevye inzoga ndavuga ati jewe je narahevye inzoga Imana yarakoze ibitangaza urosa kanoti ugakoresha ibyo ushaka yego ndakoresha ibyo shaka n'umubosi twatumaranye imyaka 3 twaravanye ubu yarasubiye kumpamagara avuga ati ingusubire ngwirikiranira imodoka yanje ubu ndikora yikwikirana mu garage avuga ati weheze uzosubira kuyikoresha kugira nyene nije ndayiguhaye yikwirikirana uzo kurondera n'umushoferi canke wenyene uyinyonge ndutuma ndakugurira peremi amuyikoresha je ndashima Imana rero ko yarankoreye ibitangaza ubu nkaba naso no kugarukana ikondero mu muryango ubu papa na mama barankunda cyo nshaka cyose ndakibasavye barakima naje gushimira Imana nkene kuzo kwifatikanya namwe sindosubira kuvanga nkene ku mwana wo ngaha mwishengero haleluya abashi umwami wacu yes aho otereye haleluya ngizo nahe zinezera umutima wanje cyane wacu ama murakoze je maze kingo gitonya nsenga mu rusengero rwa Repentance narumenye ndavyumviye ku radio maze kumva ku radio cyane aza kubana n'ifise gitero kinini muri Nyarupango ibi bintu mwe muravyumva kavuga ati ivyo niko bimeze nibiyabo bisanzwe kwera mu makayitiye abantu benshi bafise ibiyabo mwijoro bishabize gukinira ngaha muri Rupango amvuga ati Mana yaje ibintu sivyo none aho nyene hari ibiyabo kizindi mpangu mengo zirakomeye rero maze kumva ikiganiro ku radio nkumva ko hariho aha umuvyeyi asengera ibintu vy'imizimu n'abadayimoni bikagenda naciye nza ari ku munsi wa 5 maze kuza ndashika hariya arambwira n'izindi ngwane sanzwe mfise hama hagera umwanya gusenga baradusengera arambwira ko nzoza jedi ngaha ici Imana yakoze ni kuvuga ivyo biyabukije ku uyu munsi nta na kimwe kikiza kwiba ku mabati cyane ku rupango kuvanza ngaha byose byaraheze amashime ku mwana wacu amen nimumfashe dukomera amashimana mumfashe kandi dukomera amashi umwongere wacu Jenda shima Imana kuba narabatijwe ngaha muri Repentance nkabatizwa mu mazi menshi ndashima Imana kuba ku munsi wa 5 naraje mfise 10,000 kandi mva kure naraje ndariha yo gushika ngaha ku rusengero sigarana amafaranga 5,000 igitangaza Imana yakoze ejo naraje ngaha ndasenga haca haba umupapa Jesse ndamuzi sinzi niyava
nje gushinga intaye ngaha yumva mvi Bubanza burya rero nsubira hariya mu ntebe kwicara niho yacaza ngo wupi Bubanza ngeteye gome burya yarandamukije nsanga mpaye amafaranga 5,000 nyene ndashima Imana yaramaye gushika ku musenyi ibindi biri inyuma Imana izobikora ndazi ndashika ndaza gushika n'amahoro ayo yampaye gushika ku avi Bubanza apana Bubanza ngaho hafi ageze kuri centre Bubanza araduga imisozi ya kure ariko kuwa gatandatu baraha mu masengesho kuwa Mungu abaraha mu masengesho na musi n'umubaho mu masengesho kuwa gatandatu atabara kuwa Mungu atabara ageze Bubanza kuri centre aduga mu misozi kure kandi aramaze amezi n'amezi azaha kubera Imana yahana ariko bari muri quartier ngaho umuwabuze bisi wabuze gamizi Imana ikugirira imbabazi cyane ukomera amashimami Yesu Imana igushirikire irushiritse kugufasha n'ibindi kandi irushiriza ngo kumugira neza karonka itiki urumva ko Imana imuhezagire kandi yaratubwiye ejo ko Imana irikira mubohora yabyarushe none ageze ku rugero rwiza umutima w'unezero Imana iguhumugisha irarushija kukugirana neza ahubwo Bubanza dutegerezwa kuhazana ishengero mu izina rya Yesu kubera wowe Bubanza byihuta Yesu abahezagire cyane icyo kintu turakikujeje wowe uzokinyibutsa ahubwo ejo uzoze tukirangize Haleluya nashaka mumpera Imana amashi n'abasenzi ba hano namwungere Imana ihabwe icubahiro magurutse shima Imana kuvyo yankoreye narifise igisata c'ingwara nazungurutse amashengero menshi barasengera ariko bankoze ko wamenga ahubwo babisizemo tero binjya mu magufa ngaha mu mugongo hagati iteraniro ry'amaboko sinaryama hasi nicara nukuri iyo ngwara nayikuranye ndi umwana muto niga mu mwaka wa 2 ndabibamo igihe cyose bakasengera ariko nta cyahinduka haragera igihe rero mfise umwana akutse kumuheka cyabaye ikibazo bigaca binjya gose nkagira ingorane ngiye mu masengesho bikungururiza mu kuboko kumwe ahandi naho bigasubira mu kundi iyo bivuye mu kundi ngaca mu guhema bikanka ngo nkorore nkumva norondera umuntu afata mu mugongo no ngaha mu mutima hama birananirana kugeza aho ncira amaraso nciriye ukunabona nciriye amaraso niho nagenda kwa muganga n'umwana namusigiye umubanyi ntashobora kumuheka abaganga barambura ingwara ngwaye icyo bambariye ngo fise ikibazo cy'uruti rw'umugongo nagiye muri ecographe nta na kimwe batoye ariko ingene naje hano ndashima Imana ko naje ngaha nukuri mw'iyo myaka yose irenga 20 nukuri ngifise iyo ngwara ariko Yesu yarayangitije muri 2025 ndashima Imana kuba narakize yarabotse iyo ngwara yaracecetse nukuri je njyamye uwo turi kumwe namubwira fyonda haba atankanze sinasinzira ndashima Imana ko iyo ngwara yaheze ndababwire ingwara ijya mu magufi irababaje mw'abantu ndarindushe uri kurambona ntiwomenya ko ndashima Imana abakozi b'Imana barambaye hafi Imana ishimwe yacecekesheje izo ngwara nukuri barabazimu cyane naragiye kwa muganga asubiye y'imiti bampaye Imana ko yakize ibyo gusubira kwa muganga n'ibindi dushima Imana ko yamukije ndashima Imana ubu narabohose ntabinjya Imana ishimwe kira kabiri ngomba gushima ndashima Imana ko naje ndushe nyene ndabwira abakozi b'Imana barasengera umutware wanje akazi yakora nabona bitameze neza ariko shimira Imana Yesu yaraye amuhinduriye mu mpera amashimana Imana ibahezagira amen.